Uzoja kunara kubera kituma dutanga tubona ama save the date kuva ati unakara sumushi byashitse kumbe vya kandi umukobwa umubajije abakobwa rero turabeshana aramutege naje akambaza ati katse none ubipanze gute cyo mutsifa ati je na mariage kene umutima narapfuye ndayikeneye pana bisa ntabwo mu Burundi hatakeneye mariage je nibiki gora yarabuze cyane sana umushari n'atiganiro atazaravuga Kachavugisha kuri kabana. Guje na mariage kene ewe uri turi mu Burundi. Cyangwa bakubwiye ngo ndire mpete ishuri riraheza. Ati none neza gute wakazi nugire kuri mariage gufama independente bamusumira ewe ni mutu mutubabaresha. Abamama bacu ko batureze bivana n'ibintu mba ndimwo basha. Muri uwo musinira amposta. Nakuna kumwe ntari kumuposta. Bavyumva nta kuntu nakumwe ntari kumuposta. Okay, kubukuta muposta no. Twarahebanye. No, wandi post umuntu mwahebanye. Erega nibyo kati ari karavuga ubu ntabyarimo. Ubu ntabyarimo. Bakoye iki kati cyane ni. Oya simpaka. Jean duke mu bintu by'ishari. Gutuke mu bintu by'ishari ngo ibiki n'ibiki. Basha guposta umuntu mukundana rimwe harimo avantage kubera ko akubesha urarimenya. Sibyo. Ego. Kandi afise n'umubano mubi. Hari abakobwa musohotse umenga ahantu se tegeza kwifotoza akacisha kuri statue. Snap umwanya wose inge iki nukuri sindavyanga ko siko ndakondana je un couple frère un couple urumva ari umuhungu arakora urabizi sa yose muri twa wapi Ase yose muri twa iPhone vuga umuduha umuco Chris ibi bintu guys ibi bintu je twamenya abantu bose bakoresha tech imishahara turayizi mutubwire rero muduhe umuco nicyo ndababwiye coco kize gushomera abakobwa tugire TV online urabona ko hari mubi Yes, bakunzi ba Bude, bakunzi ba Bujahi TV, ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nkuko musanzwe mubimenyereye kanshi ni ikiganiro ni face to face. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire ariko mbere ko tumwakira bene waramutse neza. Naramutse neza, bonjour mesdames messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Bujahi TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Muto mutubikora tugira gute Kristo. Dukengukira Imana. Sivyo none gamutumire. Yego cyane. Asha guys murabona rero tukomwe n'umukobwa mwiza kuri kamera za Bujahi ni ngusumba Kristo. Apana bisanzwe. Okay, murabize ha. Turabandanya. So benshi bamaze kumubona bakunze ba Bujahi toshaka ko baragize subscribe nko mu mezi angahe aheze baramubonye twageze kuganira umukobwa mwiza aganira neza rero uyu munsi twashimye kumutumira mu kiganiro face to face wanashima ikintu tugiye kuganira ko umutumire w'umunsi nibwo agiye kutubwira ati niwe agiye kutubwira tugiye kuganira kuki mugabo mbere yuko tubivuga ramutse abakunzi ba Bujahi batari bagwerutse baje abakunzi ba Bujahi TV ndabaramukije amazina yanje kaba nitwa Katya kubatanzi hama uno musi nkaba natewe iteka nibi byamamara byaje kundaba kubatakunzi nawe yitwa ndegaka kubatanzi kubakunzi nawe kubanzi nitwa Katya barizwe nitwa Katya ariko ntacyo twovuga ego hama twatuje kugira deba ku kintu cerekeye genre ni novuga gute ni novuga gute simanye no kivuga mu gifaransa ni relation discrète égale relation parfaite niko mu gifaransa simbona ngene mu kirundi no Kristo arashaka kudusiba mu kirundi ni nko kuvuga ngo urukundo novuga ko relation mu kirundi ni gute maranje relationship basi gukundana hagati y'abantu babiri bibaye ibanga nibwo bisigura ko ubwo rukundo ari ugukuri no kuvuga ngo nimba bavuze ko urukundo je na Beni dukundana muga ntago byakunda je na Beni wayaha ubona Jux je na Jux dukundana je burya ndatinya basaza uvuga na Jux ubona Jux ha je wase na Jux dukundana hama tutabishira ku mugaragaro tukabyimenyera twebwe bivugwa ko ari go rukundo rw'ukuri mbega mwebwe muraza gushira muri commentaire muvuge ingene mu vyumva ariko ngaha anye jewe sindi ku ruhande rwa Katya Ben nawe sinzi uko avyumva bo Katya yatanze proposition yatanze idée turinga kugira ngo tudebatre ico kintu kugira ngo tange ivyumviro kuko ari benshi cyane babirimwo nibazi ko bari mukuri canke ko bazi ko bari ko barabesha canke je sais pas urumva imvana n'ubuzima umuntu wose barimo kuri jewe ndabona umenga ntibikuriye ku muntu ushira ku karubanda ushira ku en public n'importe qui abone uwo wamukwiye gusohokana
n'uba muri kumwe Kuri we niko relation ubibona. yanje ubigira ariko apana cyane Krista kuri Ariko hagati- abigire uhagaze rero ni ego hagati canke y'ivyo oya ego osawa ni ego ego okay Jenny oya ati kubera iki bon je kubana warabakurikirana statizi wanje guys nararonse ndi telefone cenibuka mu misi heze mutanga wala sio mutanga ni Kim Kardashian uyu Kim Kardashian. ni Kim Kardashian umva ni tele realite na bintu byo kuvuga ngo ikini oyaka mu misi urazi ngene Tena ni yaguma gold titi. yaguma mbangamira ngoma voice no thank you my husband mani birarenze gukunda n'umuntu husband ni Ushaka? cameraman ushaka iki mwamamaze si ibyo nyibyo nyine tuko turavuga mfite ikibazo yavuze oya ndamubajishe niba arase kumuvuga ndo probleme yuko we unaona sasa bitu bya oya simaka ndamuvugire kuri kamera urari kurumva yuko wakurikiye icyimviro cy'uwanje ndanamuposta uramuposta ndamuposta kenshi ndamushyira no kuri profile urumva rero ndi proud yiwe Donc, ahubwo muri kano wawe kanya ni kumuposta. nibyo ndiko ndavuga ibi bintu turiko turavuga ko ukundana n'umuntu ubinyegeza mukabyimenya hagati yanyu kuri je siko ndabibona je mbona umengo ukundanye n'umuntu ba fier yiwe ba proud y'ibyo murimo muposte nawe guposte kuko hari igihe ushobora nko kukwicara ngaho Beni urafise umukobwa musohokana nta guposte kandi nawe bikakuryohera kataguposting ukumva ariyo mahoro ngo gacu usanga mu gihe atagushira ku mugaragaro ngo bakubone undi azomudiraga yeme canke nawe uje kudiraga ku ruhande ntazobimenya mu gihe mutabishize ku mugaragaro vuga ko je dukundana n'umuntu nkamushira ku mugaragaro ni bon gusa aho ni ku ruhande rwanje hari abantu benshi tumaze kuganira barambwira ati kenshi ari gihe nka Kati ashobora kubona ndi kumwe n'umutipe dukundana ndamupostinga bikamurya akaba ashaka kuba yongirira nabi bivanye n'ukuntu abona ndamupostinga turi mu rukundo turyohewe akumva ko yongirira nabi ariho biva ko umuntu ashaka kugira nabi bivanye n'urukundo rwawe ugasanga ararwononye benshi bakavuga ko kubishira ku ruhande bakabinyegeza bikaba ari uko mugiye kugira mariage ari byo byukuri muga kuri je ndagupostinga yes naje ndashobora gusigura impamvu ndashobora kuba contre nawe Krista je kubganje mvuga nti ntibikwiriye ariko ku rundi ruhande no bihanka 10% birakwiye ati bikuye 10% kubera iki wa muntu azokwemera ko mukunda kuko abakobwa turazi ku mumeze ku rundi rw'abahungu abakobwa mufise ukuntu bamushaka n'importe qui abo nibo muri kumwe uri proud yiwe nyine umva abakobwa niko meze ariko n'abakobwa rero ni bakobwa batabikunda ivyo bintu ariko bishize ku mukobwa atakunda ivyo bintu abari wa muntu kenshi abarimo question mark urumva ariko ku bahungu twebwe ukuntu tumeze zo birabe n'abahungu bose bari muri relation ninga dusanga umuhungu ariko araposta umukobwa bakundana aramuposta mais pas tout le temps urumva umukobwa ashobora kumuposta nuvuga nk'icuri igihumbi zirenga igihumbi ku kwezi ariko umuhungu asanga amuposte nka rimwe canke nka kabiri urumva sita kuvuga kubera iki Krista naguciriyemo Beni naguciriyemo akantu uvuze ko abahungu ashobora kuba mushobora gukundana hama ataguposta akabigira rimwe na rimwe reka ndamutse umugenzi wanje yitwa Julie Norvège ku mugoroba congratulations nabonye yashyize profile nyuma y'imyaka ingahe adaposta nabonye yashyizeho umukobwa congratulations ariko imyaka ingahe nyuma y'imyaka irenga nk'ingahe tuzinanye sinabwabone profile yiwe ariko none aramushiraho nyene ariko icyo gihe cyose barimo gahari byamubabaje toka umviriza uri kurumva rero nje ndiseka mbabaye tekereza rero utanga imigisha sha apana sa aho bakurondera musohoka yose agire mariage yes jana kuvuga ndetse rero Krista ntibikwiye umwanya munini kubera iki kuko igihe jana aja kumuthaga Krista siyo yarari ujya mfise muri contact siyo yarari Jux ntiyarabizi kandi igihe tuzoshwana Jux siyo azoza kunjega siyo azoza kunyubakira urumva kandi kindi naco sinzi abo ndiko ndapostingira abaribo ni turi parfait twese kuri no siko ndashobora kuba natiriganye nahuye na Krista tukavuga na Krista 5 no mwata na 5 ariko kubivanye na wa muntu yabona Krista tumusheri wanje agaca mushira ibintu agaca yongereza ko nibindi ati Beni twabonye kunuku yaramkaje kunuku yirwa ni hatani urumva bakaramfotora ibyo bibazo byageze gushikana na Alvis Smith yageze kubimbwira ati je ni nabara muri kunuku amafoto amfoto ari nka urumva biragoye Krista cyane cyane nk'umuntu aba ari celebre ho biranagoye gose ariko dufatiye muri rusange en general
simbona ko vyari bikwiye ko umuntu abikora cyane Krista. Kumushyira kuri profile c'est normal. Kumushyira kuri statut birakwiye nibisanzwe ivyo ni kawaida. Lakini sasa ukaraba eske ndiko ndabihereza abandi. Indyarya zaragwiriye Krista. Abantu benshi barabaye nuvuga abantu babi barabanze kuba benshi ntuzi ukugirira nabi ntuzi ukugirira neza. Kuri ivyo rero kugira ngo twikingire twese twinkire relation zacu benshi turatinya kubikora. Kandi rero jeme ngo sindabona umusheri wa Bena mu posting. Bonda wewe ni kubera nimero zaho tumenyanye vuba na numwe kurahera tumenyanye. Barabloga ya basi kuva mu kwa gatatu tuvugana Beni. Voilà. Urukurumva rero ikintu gihari nuko twomenya turi kumwe nabande. Mbega Krista nka uvuga ko ubikora. Ntiburya nimurashwana bivanye n'inkuru abandi bamuhaye. Cyane. Ariko ivyo jewe kuva ntangura relation yanje ivyo bintu ntibiraba. N'umusi warimwe. Kandi namusigurira impamvu agatahura kandi akanavyumva. Ati wowe wanagomba ugomba ubigire cyangwa ubireke c'est normal. Mais pour moi ndumva yuko kugira ngo twikingire je nawe kugira ngo abantu ni benshi basige barabayuwaye. Babona abantu bibe couple iryoshe isa neza. Abantu bari fier n'ivyo barimwo bagaca bashaka kuza kongereramo ivyumbe batazi nuko abantu bahuye. Rero ikintu je mbona cyari gikwiriye mu poster ariko apana cyane nkabinye Krista waragira. Basha no nanje no bandiko ndababa. Umuntu urakurya. Karanga. Wivugire shaka gakure twumve. Umuntu uri kuramuge. Gakure twumve. Umviriza basha cewe. Sindi urumva ndi hagati na hagati. Sinovuga ngo ndavyanga ngo kandi gose ndabikunda. Kuno musi shobora kuvyuka sheri wanje ndazi yampaye kuyikwiye vraiment. Handi vuga ati kubera iki kandi agashireko. Nkaca mvuga gutya. Kuri jewe genre kwerekana ibintu ubuzima bw'iwawe rimwe n'amakosa. Utigute no hava ishari. Basha unye sinzi ko mubona yuko genre monde siko turajamo ni inziko. Sinzi shatani yateye mu Burundi ntayo nzi kandi zivuga ngo ni jeje nyene. Ngo canke ibiki twese turagira ahantu hamwe turabajene natwe kandi turasaza ibintu biba turayibona. Basha ishari ryamaza abantu. None amashano kubera iki yasaze no kubera ishari. Ikintu cyose kiva mu ishari. Urumva? Nico gituma ndababwira ati ejo mujana nk'ube nashaka kumara nitagatiye nironke nka telefone keza. Ubona raje cyambye ati katamaze imisi ashushe reka ndamutigite mpaka. Kandi amaze kuvyishiramwo kiragoye cyane ko be nabwira uyundi undi akabwira uyundi abo bati katesika yashushe. Nico gituma ari ibintu bimwe kugira vie privée birafasha no mu ndero y'ikirundi n'umukobwa n'umupfasoni gara ku umupfasoni ni kunyegeza ivyawe ibirindani nibanga urumva haca mvuga ati jamba barereshere wanje nyimba ahari hose ababarire wherever you are unye simpaga simpaga Kati ari impamvu ariko aravuga uko Kati yarigeze kuba postinga ndugu yangu Kati yarigeze kuba postinga Facebook Instagram Krista rinda twumviriza ko ari bishasha ko ari byake umaze imyaka ingahe Kati ndande Yes nico nako nabwira Krista nuko ataguniye ko ndabivuga Katia nta boyfriend afise je veux que umuntu wari wese uri single uri mu Burundi canke uri mu mahanga ukene mu Burundi canke oya ntiyangire nabi mbize je naho nkeneye uraza abantu bari ngaha muri inzu yawe abantu benshi cyane ibihumbi n'ibihumbi bari nuvuga ku isi yose Krista justement mugabo naho nkeneye ariko aba célibataire bari ntiyaragera guys burataragera je ndacyari umwana je ntiyaragera ku bantu bakurikirana ama statut yiwe tutagiye kure Kati n'umukuzine wanje usama mfanana tufana mimi nafanana ule garso nabyo abonye ningi ngo hano barako tudasi wewe sura yako nafanana abantu bimbaki ya jukes sawa bana siravuga nico yarigeze gupost navuga ko nuvuga kuri Facebook na nuko turavuga yari proud nivyo ubu rero kubera iki wabikoze Kati ibi ija none bivana n'ibintu mbandi mwo basha muri amposta nakunda kumwe ntari kumuposta bavyumva nta kuntu nakumwe ntari kumuposta okay ubu kutamuposta no twarahebanye no wandi post umuntu mwarahebanye erega nivyo Kati yari karavuga ubu ntavyarimo ubu ntavyarimo bago iki Kati cyangene yasi mpaka jango amo iki ari kintu umuntu abamo muri mu kintu kigahera ikintu gitangura niyereza simpaka umuntu bondo bari kuheba barigeze nibikenewe turakene kubimenya kubera tumenye baba bamuhoye ko yamupostinze kuri stati cyangwa baramuteranyije umviza baramuteranyije baranteranye gute bivanye n'ivyo makunda guposta oya nta na gato basha guys nta muntu n'umushaka
kuvuga ngo ikintu ngo giheze kubera undi muntu yavuze ibindi bintu ikintu gihera cari gisanzwe cari guhera umuntu ari gwawe ni gwawe atari gwawe si gwawe uko kimeze rero maze imyaka ingahe gakatse mu buriko bon bero ko mugomba mvuga cyo tuvuga rero muja ko rindira agenda kujya kuri rero maze imyaka ingahe rindira kwanza bera gato muja kwazi ibibazo by'umu ex cyane to tuvuga ni bishasha kubera tumva yuko katse escape byari bikwiye ko batandukana bya bindi nyine turavuga Krista cyangwa byari bimeze gute byari bimaze cyangwa ibyo byaravuye kuko guposta cyane cyangwa abantu cyangwa katse ntiyamwiyumvamo mu basha nta muntu numwe ntiwamwiyumvamo apana ngo ex namwiyumvamo ugutse yo muposta gute kandi nta umviriza nuvuga ngo nta muntu numwe uvuga ngo ikintu ngo relation ganje ngo yarisambuye go cyangwa iki basha ivyo bintu nivyo umuntu apana se umuntu yarisambuye umwanya urabwira ikintu sivyo ikintu cyose gihaye umwanya cyama kikaruka kiriko genre urabona ko muri ivyo cyangwa mutari muri ivyo ngo nakanga nico gituma ndabwira je ndi muri kuri deba yacu ndi hagati na hagati uposta umuntu mukundana ukagira tubindira ngakunda kana muposta nkakati ya muposting ujya mu ex wiwe cyane wabibonye mu inyungu yahe gakati inyungu harimo inyungu kubera nk'ubu dufate urashaka kuvuga ati avantage irimo avantage irahari ko nk'ubunye hari abahungu usanga genre barimo tubiri babahungu urashaka gusanga bafite moyambiri urabona hama umusha kuri statut ugashaka gusaka foto kamwe ubazumva dufate nk'umugenzi arakubwiye ati uyu mutipe ndamuza sokanene naka akabimenye no si avantage aho bimenye ka kubesha no katakubesha urumva kandi ngareza attends wewe bado dukuyemo ibintu by'ishari siba kumucira dukuyemo ibintu by'ishari dukuyemo ibintu by'ishari ngo ibikini biki basha guposta umuntu mukundana rimwe harimo avantage kubera ko akubesha urabimenya sibyo cyangwa ego kandi afise n'umubano mubi hari n'abahungu bagira imibano mibi ugasanga nta bagenzi bafise ugasanga n'umuntu ari insociable kuri bwa ndandumwe yego wowe ukabimenya ko gato umujama musoka n'umubono byose urabimenya ko tuba biste kuri stage avyumva mugabo genre yindi muri inconvénient naho kumuposta gose ngo je ndashaka ko nifite akaboga ari kanje keza agatipe gatovye iki Yohana, hamushiraho za bagenzi banje bamurarako kandi ntabwo turara copine ngaho onye gasabera tigatashana nako forever mine akagenda kumushera wanje hamwandikira ati uzi ni nkure ukunda katya kubera iki wewe katya uramuzi kandi ntako nukuri kandi sindabarenganye na mugaba hungu izina na mwebwe vrema umwumvise ico kintu ku mukobwa kiragoye kuvuga ati ujya n'umugenzi we baramana mugenda mwana nirese uguteranya nyene kwene gusa kuri stat avuga ati gataro nk'ibintu nkabike ko ugasanga rero wamutipe dufata kwihedi tuntu urabona wamutipe atanga tugiye cyo mutipa gusohokana abahobwa n'ibyo bafuhirako none kagira ngo mukene hano uzoza kumugutera nigikunda azo kumutera nawe nyina aramufise nk'usanga bamufise je tuma ndabwira beni ibintu by'urukundo kiragoye ni Imana yonyene nibibizi uri umukobwa wiyubaha ikintu kimwe cyonyene nje nababwiye n'ababera bari ikintu kimwe cyonyene senga Imana izokwereka wariwe exactement uwo mukwiye gukunda nizo statut mashano ko nayishaka bakana baroga ntibibafate kubera iki gusenga no kwizera kwiwanyu yes twumvise avantage na inconvénient ariko ku ruhande runini twumvise umenga kati hagarikiye kuri rwa cyashimvira cyo wanje Kristo cyo kudaposta mu gasenga urumva sugo obana ngo kudaposta cyane basi cyane nubikore cyane ya urumva uramuposta mugabo uje ugashaka akayemoji ikintu nabanye cyo guposta ni nko kubura kurabwira n'importe qui ariko ararengana mu ibarabara je sokana naka mugabo ntagora nirimo Krista bo niyo bo sizi ko mwanahuye urana upostinze ubura kurabwira bajya abantu uyu ni wiwanje shaka ko muzokora rega ingaruka nziza hajya kumena naka ni muzondondere je suis fier n'ivyo ndimo siko nizo explication rero muri ibyo uri kuratanga Krista nibikacira ko ravuga ati hari abavyakira nabi n'abavyakira neza benshi rero ubu mu kwikingira baririnda kutobikora cyane n'ubandigisha waburimo hari ikindi naco iki cy'ububandi naco aba ari umuntu kacha usoka na moya mbiri bari moya mbiri na uzo guposta akareka ni vya bindi nyene bene umviriza hari akantu wavuze ngo umuntu akabona stati tuvuge je nagupostinze umugenzi wanga acha kukubwira ngo katya ngo imeze kuno nkaba gukunda man uri mutipe yumvise ibintu umugenzi wakubwiye nta rukundo rwa rurimo ashobora kumviriza ibintu reka ndakubaza ubu urashaka kubwira umuntu dukundana sibyo arabizi kuri umugenzi wanje hama katya agaca mwandikira amubwira ati bela meze kuno akabyumva
yarakumenye kubera jewe ubwa mbere birabaye ubwa kabiri birabaye ubwa gatatu the same bikabya bindi nyene acha ko badashirira ibi bintu bigwa bigaruka abantu bose barakwanga wewe baguma bagaruka ku kintu kimwe abantu bose bakwanga wewe bon nigana nabaze Krista kwanza Krista ari ibihe aheruka kujambo Krista ego tubeshanye bijya bintu vyabaye uko ari wewe wavyitumye cyangwa byari ko abandi bari babateranyije binyibutse ibintu vyabaye gusa ngo sishaka kuvugira kuri Michael ni vie privée yawe nishaka kwinjiramo ariko sishaka kuyishira en public cyane urumva ndakeneye kumenya ni wewe wavyitumye cyangwa ni abantu babateranyije vugisha ukuri voilà abantu babateranyije gute n'abantu babateranyije abantu bagiye gushaka information itariyo bashobora kubona ingene jewe sigaye meje muri no minsi bariko baravuga ko mu bintu ntari nigeze nanumva banigeze ngo bamaze bisi bavuga ko sigaye nishima voilà c'est ça baramuhaye nishano urumva baramanishano ariko mu byukuri si ukuvuga ngo igikuru no kuganira urise ko bari gukora icyo mugabo Jean umugabo wa office twabivuga gute ahubwo niko kuntu umuntu abona ateye imbere urumva canke ari inzigo jalousie ni jalousie yavuye kuri vya bintu akunda kuri guposta statut iyo utabiposta uraza amafaranga Jux afise wewe muga nta post uraza imodoka Jux afise muga nta bipost acha wewe okay gwera kuno musana sinzosubira guposta narigeze gura ryari n'umuririmbyi n'umuririmbyi yarafise imodoka n'umuririmbyi afise imodoka nziza cyane ari umuririmbyi afise imodoka yambwiye ati Beni jewe nawo mama hera siwezi kuposta picha niko kwa igari yawe nigikunda ndamuzi sino kwanije naje nuko nyene je naho mpakado imeze gute nshaka kwishaka kuri statut naho nosoka ahantu hameze gute sinishaka mugaboka tuva ngo sisohera urashobora gupuga bera sikuva hari abakobwa musohotse umenga ahantu hose ateza kwifotoza akajisha kuri statut snap umwanya wose inge yariye iki nukuri sindavyanga ko siko ndakondana umuntu wese afise muga uko ndabikora kenshi uko nkwega abahaters baguma baza bagwati umwana aratovye kandi urusaku tuvuge ngo kudaposta mu gihe atakintu kimushira kuri statut canke uterekana aho uri statut utaza kwishira ego ndi kuvuga ko bon gusohotse bijya bintu dora tubona ko kesho ko bararyoherwa Beni akumva ko ahantu hose ari ategereza guposta hari kera cyangwa muri kano kanya nta unakwigerwa tufata ko hari kera biya byari bya kera ubu turi muri nzeshaje Beni nukweri nama challenge yakumaze ubu hari inzigo ubu challenge hari umwaka n'inzigo ubu kintu kivumye n'ishano Krista simenya ko bari guhaye Jere nabonye na Melissa na post Krista ati abisi nzoka ndohegwe urabyumva ishano na foto zo fara bone nivyo vyiza ati no kwica umugani w'abaraje kwica nigeraje ati no kwica Krista umusabira bamuzane telefone nguye kuri statut pa Sane fo. Na relation inegeje. Jewe Krista ndashaka kwanda gukunda ariko ndakubesha ndakwanga. Yeah. Beni ndabwira relation nana turiko tavuga n'amaja mu menshi. Relation yi discrète ni parfaite. Kubera uzoja kunara. Kubera kituma dutanga tubona ama save the date ubati unakara somushe. Byashitse kumbe vyaba. Kandi umukobwa umubajije abakobwa rero turabeshana. Aramutega naje akambaza ati katse none wewe upanze gute cyo mutipa ati je na mariage keneye umutima narapfuye ndayikeneye pana bisa nta mvugo mu Burundi hatakeneye mariage byo nibiki nta muga no hatakeneye mariage gusa gora yarabuze cyane sana umusari n'akiganiro atazaravuga kacha vugisha kuri gabana guje na mariage keneye ewe uri turi mu Burundi this is Burundi ninga nimuze uzabura murabesha zogenze babujayiti mujye muri comment nkababera ngaha ngo namereje bakeneye gute batubwe ko tamereje ngeneka abexa kubagira namereje nabandi kubera tamereje ngeneka ka batubwe ko tamereje ngeneka erega uko ndugu yangu nabyo ntabwo tamereje ngeneka ndazi ko imana izo guhezagira niyashika kuronka mariage nzogirebera wewe wanagute ega turabesha umenya ko ntegerezwa mariage yari ntegerezwa itariki bayitoye umunsi ejo ntegerezwa ko oya cyangwa ndabona bakubwiye ngo ndire mpete ishuri riraheza ati none neza gute wakazi nugire
proclamation gufama independante abakobwa ni mutu mutubabaresha abamama bacu ko batureze si femme independante barakeneye kurongo bararongoresha babigomba n'abakobwa n'umwe adakeneye kurongo Beni reka abakunzi ba Budget bajye muri comment bavuga uko babyumva mbega umwe wese afite ukuntu abyumva muraza kutubwira wowe mbega ibyo Kati yavuga niko byumva canke ibyo Ben avuga canke ibyo mvuga niko byumva muraza kudukiranura ngaha ni kuko gisi ndovyemera ko ariko bimeze Kati yageje ngerageje kumwumviriza neza yagerageje gusigura kandi bivanye na experience yabibonyemo nuvuga yabibayemo yagerageje kuvuga nuvuga ku ruhande rwanje Kristo kandi wowe watsinzwe ifu kuvyemera kubera iki navyemera kandi je gaje sindoshaka gupostinga menshi basige baha abantu ndamanitse sindoshaka gupostinga kuri Instagram no reka nitukoje posta ariko posti ibikenewe posta no mu gihe cyavyo Krista baramugonze n'ikinga baranigonga guys baramugonga na kinga ndabaye urutoki nabaye kuri start umuryango uramufyonze ebana kidole urumva ingorane arize guys ndarize none wangiziki urumva njyohewe guys ngiye kuryama bonne nuit turasubira sasa guys simu ni yenu Krista abonye imbeba batemwe barabara guys imbeba bayishe mu barabara ngiye ya namakosa so fresh namakosa umukozi wiwe arazigije umuceri guys umukozi wanje yazigije umuceri tugani na start Samia kwa tete salade no patia nani Krista guys kaje mu rumenga duposte hageze ku mwanya wacu ego basi none tugira muri relation ego mu poste lakini acha kumuposte kuko mupostinze cyane benshi basi manura mu mayini yayo je umviriza sheri wanje aho uri hose naho utaraza je nzomuposta kuri etat civil pa nzomushira ego shaka hanzo gushira kanje nawe kuri statut nuramenya n'uwariwe ndabona nuramenya ko uwariwe nujya cyangwa ari kumukinga cyangwa ari Dubai cyangwa ari Etats-Unis ka muri kano kanya ikiganiro gikurikirwa n'abantu benshi kiraza kubona abantu benshi batandukanye yiko n'ubundi Kati muri kano kanya uwo ari single wamurondera ashaka kubona nimero zitashaka kuzitanga none kwikaraga mu ntantse ko gute cyangwa gukompleta ndika gute nandika ko célibataire sha célibataire ntungire na kacagabana célibataire wa vrai aravyemanga kuba kibutu bese ni mugabo kacabira ariko bon sinzi ko tuzokigira ko undi the next time sinzi ni nkikaca nyine ariko aravuga nishimbire nce ndongo none ko kaca ari single none ni muhungu ariko aratwira none single none je en couple frère uri en couple frère nakisa en couple urumva ari umuhungu ariko urabizi urabizi sayo simuri twa wapi ya sayo simuri twa iPhone nenda kubaza ikibazo kimwe ucumvugira ucumvugira uri mu mutima wanje uva ku muduha umuco please ibi bintu guys ibi bintu je twamenyanye abantu bose bakoresha tek bakoresha tek imishahara turayizi mutubwire rero muduha umuco nawe tubimenye uyu nyene kwa twese tuguriza TV online twese uyu nyene kwa please mutanga sinzi oya ije ntacyo nzi mutangamwe kwa mutanga bicho ndababwiye coco kize gushomera abakobwa tugire TV online urabona ko hari muri uyu nawe yes rero yagasani Yezu nabane namwe byinshi kweli tutazi kuri Kristo iko turabisha kuri Kristo ni chano nasitongeza tena kuposta ahora ririmba posta ni bisanzwe kuposta gusa si posta isa Beni nkubu niririmbiye nk'akaririmbo k'Imana nka posta hakuna abo ni vyo turabimenyereye wewe no kunyereye uwe mu mufurege ura posta guys nabwo mu mufurege mwayibo na Jux karate aramuzi siniko ndamubeshera yes yani Beni leo na mu block Jux na mu block mutangeza tena ku Kati ntudashobora kubona statizi wanje Bofrata tumia. Akona rega cyo tugucunga Kristo byarubize. Muncunga senge ndihene. Aturahembwa ku kwezi. So guys ikiganiro kimeze neza cyane Kati amwumvise ingene yanyinjira Imana Beni sinzi. Oya tuvugisha ukuri. No tuvugisha ukuri. Tuvugisha ukuri. Yes nuvuga Kati byako aravuga avuga ati ubikora ariko ntubikore cyane kuko buza buriko urabishikiriza. Yes kuri ni Kristo akubwira ati je dois faire ça, je dois poster kandi birabasha ariko rero bazomwa kuyisuma n'izindi nasumye apanya na pusi na imbo batakupatia byote uzofara ariko ntuzomenya no tuzoguhambira. Yes tuzovya kuri konyene ariko nuko ameze ariko uzohindura ntaco Kristo ariko ku rundi ruhande byari byiza kudaposta cyane. Yes hama Kati ariko yavuze ati
mke mwema anatoka kwa bwana, bwana mwema anatoka kwa Mungu. Seti kwa mke. Kwa Mungu jangu. Mke asikia unari. Yes ni bya byavuga ati umugore mwiza ahabwa n'Imana, umugabo mwiza ahabwa n'Imana byose. Arashobora kuba ataguposta ariko agakora ibindi agaca yinyegereza muri byo kudaguposta akakuvanga. Ariko ku muntu azi ari mu byarimwo nizere ko ivyo bintu tubikora. Uri serieux unuvuga uri yangaje uvuga ati je uyu muntu ashaka uzozubana nizere ko ivyo bintu tubikora Kristo. Uri uvuga ati je nkunda kacha nkunda bera cyangwa nkunda naka ni uyu star changer ni uyu je mu rumenga biroroshe ni uko umuntu ashobora kuba guposta every day ariko akakuvanga uragenda kuri best of azobibona voilà yes nuvuga kuri nuvuga ni opinion yiwanje ntanze sinzi ko na kacha afite ikintu yo kwongerera kuri ivyo twavuze Jecho no kongera ko niki igitono kugira ngo no gusenga ko aho tugeze vraiment tugeze habi bagenzi turi habi akantu kandi kacaguma kagaruka jamwe mandage dubashe turi habi apana bisanzwe apana bwarenze turi habi muregera turi habi ikintu gishobora kudukura ni Imana yonyene yonyene nimba ari umusheri wawe nakara kudira utangwa gushuha je vraiment mbona umengo uri umwanya ugasenga ukabona ko umuntu kwanza ari kwawe wowe kwanza utanga kumenya kanza muri wowe icumi ahita icyo kwiriye namara kumenya icumi ahita nicyo kwiriye ugasaba Imana ntagenda nk'imwe tuzogenda neza neza Yes Christian atangika arashobora kusoza ben mbagumengo kati yaguma vuga turikwingira cyo kweri wewe ntibyambabaje beni rega ngaha tuba turiko turaganira burya aba mu kirundi avuga abwirwa benshi akumva bene nukuvuga ngo jewe twaganira kunye mugana ubwo turiko turatwenga hari akantu nkuyemo nukuvuga ngo hari ibintu bimwe bimwe ngomba guhindura kimwe nuko hari abantu bakurikira kuganira bize baje kuvuga ati bigenda uko wenda ni poster simposting cyane ndamuposte ku rimwe na rimwe apana cyane kumuhozaho urumva kubera ko nyene kati nkuko abigarutseho isi yarahindutse tugatumeze ukuntu bitandukanye nkuko mbere byari bimeze ikintu novuga rero wamugani wa kati no gusenga yes yes kumbure ngira ko ni for the next time je nibaza yuko tuzoganira ku kintu nkuko kacera ubona ko ari single ari umuntu nakora ari single yes umviriza wabitubwiye kase nifite ko ndakorera ko hari umuntu avuga ari mu Burundi cyangwa ari mu mahanga ari single yifuza umukobwa yizera ko ni benshi je maba bandikira abaji bakanyandikira Beni ndifuza yuko noronka umukobwa ari serieux agence yo kati je vraiment je kwa mbona sindabona umyizigirwa vraiment sioni urumva sino kurangira umuntu amashitangwa kuja kumaramaza hari urumva nivyo bintu cyo tuzabivugana kumbega kubera iki abahungu batagifise kandi confiance kubera iki basige babona kumenga abakobwa bose basige babesha ku muntu atazi katari wabundi bakuranya gacavuga ati je ndiyangaje nakashaka kuzotwana tuzobivugana naco for the next time no kuri cyakindi cyane mama bitwigishije aho byavuye hose mama bitwigishije je namanda bivuga kati namanda bivuga bakavuga ngo nibanjaniranye kati aracari ngaha ntarabo mu diaspora turacamurondera Kristo tuzoyagara for the next time tuzosubira naho gutaha uri kubina Beni kuri micro bane camera much professional ndi Kristo ari kubina naho kuri micro mutumire witeka yari Katibu Katido kuri Instagram arakanu kandika ko Katido single ntungire nabi ibyo bintu bya single urazana ngabonye ndibike célibataire basi uzakora kuri Katido célibataire engage mbari aho célibataire engage biyo kutakibagira je nakubwiye ati kuri karanga umuntu yaza urubaje ni oya nkankupe kayiko je niko napfuye kati mushiri wawe ari nikibazo célibataire engage none ni célibataire engage na wereka ni oni anasema wherever hari hose vraiment célibataire wherever hari hose naraza sawa ko ndagushimira rekati akoresha abantu baje kwifuza kumuganiriza ni Katido kuri Instagram Facebook nawe nyene Facebook ndi Katido okay iyo mwifuza kumukurikirana muvugane nuvuga imba washimye ko navuga cyangwa imba washimye ko kongerera ibindi vyumviro byo célibataire harimwo murondera kuri Instagram yiwe Katido kandi ndabona Katido umumesha makuru yo bushobora tuzosubira naho gutaha atugiriye nabi bye bye